ofete ndafise ubuhanga bwanje yego bwishi nk'iki kiganza canje ni telefone ndafise gutelefona umuntu tukavugana kuri telefone mu kiganza. Allo uranisikia? Sawa, uko wapi? Kutanganyika. Maona nami niko tutaongea ngo wewe niko nafanya kazi. Sawa. Gufata murambo na neza afata kuyu musenyi murabubona kari umusenyi akavamo amahera yo hanze kandi akaguma akora. Bakunzi bandaho TV mwaramutse canke mwiriwe bivaye n'umwe wese aherereye. My name is Andy Cool the MC. Iyi ni Ndaho TV. Remember kugira subscribe, like, share na comment. Nkuko bisanzwe tubashikana henshi hagiye hatandukanye mu bwiza bwanyu kwiteka ryanyu no kubikorwa byanyu mudutuma vya misi yose kubakorera ibintu vyiza. Ndakoze umaze kugira subscribe naho utarayigira kwiteka ryawe ku cyubahiro cyawe turasabye igire. Uno munsi tubazana ikiganiro kimwe kidasanzwe, ikiganiro kimwe ibintu bitangaje cyane. Numwe mu bantu bikorera twaba ariko dukeneye kwanza kumenya neza neza. Ndakora mukije mutaba. Okay, na mahoro neza. Umeze neza? Yego ndaho kabisa. Neza neza bakwita gute wewe? Jewe nitwa Nzoyisaba Asmani. Yego. Asmani turashaka kumenya icyo ukora iki twocita izina nyabaki? Okay, icyo nkora mu bisanzwe bakitwa Magie. Yego. Iyo umuntu yumvise Magie ashobora guca atinya aho nyene agaca ashaka kumenya Magie akora akarorero kugira neza neza twinjire muri mood yo kiganiro. Okay, jewe Magie nkora ofete ndafise ubuhanga bwanje yego bwishi nk'iki kiganza canje ni telefone ndafise gutelefona umuntu tukavugana kuri telefone mu kiganza. Umuntu abuze ibintu vyiwe babimwivye bitararenza amezi 3 nkaba no bikora wabitwaye agaca bigarukana ubwo nyene n'ibindi vyishi jewe mba ngiye shoboye kandi rero iciza cyanje ntandukanye rero n'ababandi ndihisha ari uko ivyo bintu byabonetse umuntu yarose twiwe ni amahera. Yego umva wewe ikintu kitakaye cyangwa bakimwivye kitararenza amezi 3 kigiye kizimiye urafise kukimugarukanira ukakimuha. Yego me neza neza ubikora mu nzira nyabaki? Jewe ni impano zanje nkuko umva umuntu afise tra yo kuririmba nanjye ndafise tra iri mu maraso yanje nkakujya umusani afise tra yiwe yo kuririmba. Ubu rero nimba baranyivye ikintu afise kuvugana nawe bigagenda neza. Yego mbega umuntu aca kuriha gute ne iyo ubako ofete office bivana n'agaciro k'icyo kintu nimba bakwivye nk'imashini y'umuriyoni umpa 200,000 nimba bakwivye ikintu cy'ibihumbi 100 umpa 30,000 umva fata ku gaciro k'icyo kintu. Yego Asmani numvise ngo telefone yawe ikiganza cyawe kirashobora kuba telefone twereka karorero wereka abakunzi ba Ndaho TV neza neza babibona. Okay. Allo uranisikia? Sawa, uko wapi? Kutanganyika. Maona nami niko tutaongea ngo wewe niko nafanya kazi. Sawa. Hiyo simu yangu ukompoza gute nimero? Hano mu kiganza nyene je ndabibona ibyo udashobora kubona. Yego oya si ibintu birebire ndaza kukubarira. Okay. None Asmani kutangiye kuntera ubwoba jewe utundi tuntu turi hafi ubona uhora ukora kugira wereke abantu neza utuntu turi hafi mu byo ukora nka 2 cyangwa 3 twereke turaguteke. Jewe ndafise ibyinshi nkora dufate nk'ikintu gitoye ndafise kukimira kikava nko mu jisho cyane nkaba no gikura mu yundi muntu. Yego ariko ntungirire ko je oya kuri wewe nyene uciye. Okay akarorero dufate nk'akaya kadondori kari hajya aka yego aka kaboro kakaboro ndafise kuba no gafata gutya nkakamira kakava mu zuru ngaka kakava mu mukono ndafise kuga gushiramo ngaha kagiye nkubu wana na kimwe ndagakuramo urumva ndafise impano zanje nanje nyinshi cyane kansigaye oya kavuyemo nta na kimwe ubu kakuvuyemo. Asmani ubu bumenyi wabwigishijwe n'umuntu?
narabyize ibyo ni ibintu nize bisanzwe yego ni umurundi yego ndi umurundi uwo muntu yabikugishije n'umurundi oya avuka muri Tanzania yego neza na neza uvuka he jewe mvuka mu Kirundo Kirundo ufise imyaka ingahe ufise imyaka 21 umaze imyaka ingana gutubiza ibibi ufise ubumenyi ibintu ndabimaranye ofete nk'imyaka nk'icumi rero mbona navyize kera ndabimaranye igihe umwarimu wawe yabikugishije aracariho yego muvugana gute turavugana gutya nyene mu kiganza nk'ubu kwiyobonye mu telefone nk'ubu bikore turangire muvugana okay allo ndongekira igihumbi gaho ikintu ushaka gukora sawa nk'ubu turavuganye nk'ubu nk'icyo gihumbi yakindongekiye cyaje gute mu muyaga kujya nyene wari ukuntu ushobora kugitera hejuru ntikigaruke wowe bitwereka oya bijya nk'uyu mwanya sinobikora ariko ukora kuri ayo mahera gitandukanye n'ibitubonye n'icyaha oya dufate ikintu cyose n'ubushino umwanya wacu yego kandi abara amahera nta ngorane yego nta na kimwe bosi rero wowe ucora kuronka amahera uko numva ntukenye oya sinkenye cyane yego man usanzwe ubahehe ubu jewe ubu tuvugana mba mu Kanyosha yego ico usaba abantu kumbura araza kubora ikiganiro bibaze yuko uri umuntu mubi ukoresha ibindi bintu wo basabike okay dufate ikindi ufise nk'umuntu aguheraniye nk'amahera yawe yarase kuyaguha uza amazina yiwe yose je ndabikora gaca ayaguha ata kintu kimubayeko na kimwe atana kantu na gatonya kamubayeko mwansi yabogamze amahera ashobora none gufata inoti fresh ukazifata ukazihindura ubu bitwereka okay ndabikora ariko si ngombwa je sinkunda kubikorera ahantu mu bantu benshi nza gusarisha no turi babiri gusa nje oya sinkoresha yabasi oya kugira abantu bavyeme turi babiri umva nibiza gusarisha oya jewe ufete reka tube turafasha uwo mwanya ariko ibyo nabyo ndabikora nta na kimwe ndaza kubikora ariko tubanze dufata icyo kiganiro tube turaganira ibindi ibyo ndaza kubikora nta na kimwe ukurondera abakurondera nka abantu kenshi we wifuza gufasha mu Burundi kuri iyo tara yawe ni bande jewe iyo tara yanje kuri iyo mpano yanje nk'ubu je dufate umuntu andondeye wari wese afise icyo kibazo ndamufasha ufise nk'ikintu ushaka kugurisha warabuze umukiriya ndabikora ugacura nk'umukiriya ukakigurisha yego bikora mu nzira ukoresha amaboko ukoresha okay ni impano zanje nanje zindimwo yego ariko asumana usanzwe usenga ndasenga ntibikubuza gusenga urasenga neza cyane atake akarorero nk'ubu ndafise gufata murambona neza fata ku musenyi murabubona ko ari umusenyi akavamo nk'amahera yo hanze kandi akaguma akora nk'ubu aya n'amahera yo hanze bayitwa amahera oya nk'ubushatse kusubizayo ubigira gute oya si ngombwa ariko izo ni impano zanje nanjye ndazikora nk'ubushatse ngenda kuyirira nanjye nta na kimwe ndugu yangu mimi nasikia woga hakuna woga ni vitu tu vya kawaida yego sisubira ngiye ntasubire okay man jewe kubera ubwoba mfise ndagushimire cyane yego najambo kanyuma ushikiriza abakunzi bandaho TV abakunzi bandaho TV nuko ufite ubushobozi yego kandi umuntu afite ikibazo yononera nkamufasha kandi je keshi na keshi bimwe ndi hari uko biciyemo sindi nka babandi ngo bigenze uku oya kubera je nanje umperaniye kubera nta muganga ntabwo mperanira kubera yuko burya bushobozi mba nakoresheje kugira ujyaze cyangwa ibyo bintu bibe byo kunda no bukoresha nanjye kugira ube wo mutwanje yego nico ki shimire cyane Asman yego merci beaucoup bakunzi bandaho TV nkuko musaza twaye kumwe numwe mu bantu bafite ubushobozi bugiye butandukanye nimwe mu mpano ariko impano isiga ubwenge tubashimire cyane remember kugira subscribe utarayigira umaze kugira match respect merci beaucoup bye bye ciao